bashikirize inyigisho ishikirijwe n'abepiskopi katolika b'i Burundi yerekeye guhimbaza yubile y'imyaka 100 iheze abasaseredoti ba mbere b'abarundi batuwe muri iryo banga. Ni mwami mukenguruka kuko ari Imana bashaka ko muri Kristo Yesu. Basaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa bihebeye Imana ba Kristo mwese, turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo we musaseredoti w'intahava. Mu mwaka uheze twarahimbaje mu kanyamuneza kenshi yubile y'imyaka 125 iheze inkuru nziza itanguye gusamirana ngaha iwacu. Inyuma y'iyo myaka yose turashobora kuvuga ko Eklezia ishashe mu Burundi igeze mu bigero, iramaze kwama ivyamwa vyinshi kandi vyiza. Muri ivyo vyamwa harimo kimwe kidasanzwe kigaragaza vy'ukuri ko tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukwemera. N'abarundi batoranijwe ibanga ry'ubusaseredoti busuku. Tuzanywe rero no kubamenyesha ko uyu mwaka turiko turahimbaza yubile y'imyaka 2025 y'Eklezia iri kw'isi yose. Eklezia yo mu Burundi nayo igahimbaza yubile y'imyaka 100 iheze hatowe abasaseredoti babiri ba mbere b'abarundi, Patirisi Ntidendereza na Patiri Emile Ngendagende. Hari kw'igenekerezo rya 19 Kigarama 1925. Iryo yatigwa ryabaye intangamarara y'abasaseredoti bandi bagiye barakurikira. Ubu tukaba tugeze ku gitigiri c'abasaseredoti baba 1300 begukiye amadiyoseze 8 ari mu Burundi kandi bari ku butumwa, tudashizemo abegukiye imiryango itandukanye y'abihebeye Imana. Abamaze kurenguka ibukama nabo nyene si bake. Tubashikije rero inyigisho kugira ngo tubamenyeshe, twongere tubatumirire ukengurukira Imana kuri iyo myaka 100 iheze tugabiwe abasaseredoti ba mbere. Duhamagariwe gutangarira ibanga ry'ubusaseredoti busuku mu muryango wa Eklezia na cane cane aho mu gihugu cacu. Twiyutse twebwe abasaseredoti iteka n'agaciro k'ibanga twatorewe. Tubatumirire mwese ba Kristo kwama mudusabira kandi mudushigikira. Ubwa mbere gukenguruka ingabire y'ubusaseredoti muri Eklezia y'u Burundi. Mu guhimbaza yubile y'imyaka 100 irangiye turonse abasaseredoti ba mbere b'abarundi, turashimira cane Imana yatwimenyesheje ikongera igatora abo bavukanyi bacu twibuka ku buryo budasanzwe, ikabasangiza ku busaseredoti busuku bwa Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, kugira ngo babandanye ubutumwa bwamuzanye ku isi wo kuyimenyesha ukwiri n'ishaka ryayo ku bantu, bongere bahimbaza amabanga Kristo wenyene yaducunguriyemo. Turashimira cyane abamisiyonari ba Afrika baje kudushikiriza ubwa mbere inkuru nziza bavuye mu bihugu bya kure bitandukanye. Mu mwitwarariko wabo w'ukwerekeza yoshinga imizi mu Burundi, barashize imbere ko hoboneka abasaseredoti bivukira begukiye Eklezia y'u Burundi nyene, hakurikizwa ishinga no kurondera abinjira mu muryango wabo b'abamisiyonari. Ni muri iyo ntumbero bashimye gutanguza seminari ntoyi y'Imugera nk'ishuri rya mbere ryisumbuye mu Burundi. Mu myaka yakurikiye barubatse amaseminari makuru y'Iburasira n'i Bujumbura kugira ngo abifuza kuzoba abasaseredoti kandi babifitiye umuhamagaro bashobore kuvyitegurira batarinze gutama baja muri Tanzania no mu Rwanda. Turashimira ku buryo bwiharije abo basaseredoti b'abarundi babaye imfura muri iryo banga, bumvise umuhamagaro w'umukama bagaheba byose kugira ngo bamubere abasuku. Utyo ca kibazo abarundi bahora bibaza ngo mbega umurundi arashobora kuba umusaseredoti, kiba kiraronse inyishu yikwiye. Abavyeyi, inshuti n'abagenzi babo
batababereye intambamyi muri iyo nzira bari bafashe kumwe n'ababareze mu mashuri bagiye baracamo nabo nyene nibabishimirwe cyane. N'ubu rero tubandanya dukengurukira Imana kuri iyo nzira abasaseredoti ba mbere b'abarundi baciye yatwereye. Uko imyaka yagiye akurikirana harabonetse ababagwa mu ntege gushika n'ubu, mbere haraboneka n'abepiskopi b'abarundi bashingwa amadiyoseze. Biragaragaza rero ko ijambo ry'Imana ryabibwe ryashikiye n'iby'ukuri mw'ivu ryiza, riramera, rirakura, riraba ivyamwa vyiza. Ni ikimenyetso kandi c'uko ekleziya yagiye irashinga imizi gushikishike mu bigero vyiza. Ntaworeka no gushimira Imana ko ekleziya yo mu Burundi itahengeshanije gukomeza imigenderanire myiza n'abamisiyonari bayitangiye idasize inyuma, no kunga ubucuti n'ayandi ma ekleziya yo muri Afrika no ku isi yose, gushikaho ubu natwe tuyarungikira abamisiyonari b'abarundi. Kabiri, gutangarira ibanga ry'ubusaseredoti muri ekleziya. Tumaze gukengurukira Imana ku nkuru nziza y'urukiza twamenyeshejwe, tukibutswa ko ibanga ry'ubusaseredoti ari kimwe mu vyamwa bigaragaza ko ekleziya ishashe mu Burundi igeze mu bigero. Ntitworeka kubibutsa iteka ry'ubusaseredoti, tubatumirira gutangarira ico ciza. Aho ababatijwe bose bafise iteka ryo gusangira ubusaseredoti na Yezu Kristo, abatuwe mu ibanga ry'ubusaseredoti busuku barafise akaranga n'ikibanza bisangije kandi ntasubirizwa. Tutarinze kuvuga ido n'ido ubutumwa bajejwe muri ekleziya, kuko tuzobifatira umwanya ukwiye mu nyigisho zo hanyuma. Abasaseredoti basuku ni karahara mu ruganda ntibacura. Uko bari mu mice itatu, abepiskopi, abapatiri n'abadiyakoni, batoranye ubuzima n'ubutumwa buhambaye kandi ntasubirizwa muri ekleziya no mu buzima bw'abantu bwa misi yose. Ni Imana yenyine ibitorera mu miryango y'abemera ngo ibatume kuyikorera muri ekleziya, bagafasha Yezu Kristo gucungura abantu n'isi kugira ngo bashobore kuyiha ininahazwa n'ishimagizwa ibikwiye. Kubw'isakaramentu ry'ubusaseredoti baronse byabafatanije ku buryo budasanzwe na Kristo we musaseredoti mukuru n'umutwe wa ekleziya, kumwe n'ubutumwa bahamagariwe kurangura. Abepiskopi, abapatiri bemeye guheba byose ku bwa Kristo no kubw'inkuru nziza. Kubw'ibisabisho byabo na cane cane nk'uko ya misa, barahereza ku bwabo no ku bwa bene wabo, baradukandira ibukama tukaronkera inema n'imihezagiro bitagira uko bingana. Nibo kandi bashinzwe kudufasha gukirurutsa imitima yacu tuyerekeza ku Mukama, bakadushikiriza ikigongwe c'Imana, bakadusubiza mu bunywanyi nayo na bene wacu n'abavyeyi bemanga urukundo rw'Imana, bakungira ubumwe abantu bose kugira ngo bagaragaze umuvukano hagati yabo. Uwo mwitwarariko wabo warigaragaje cane cane mu bihe bigoye Uburundi bwagiye buracamo, naho hatabuze uwoba yarahemutse kwibanga. Ibigo by'abasaseredoti n'abihebeye Imana nibyo byaba ubuhungiro bw'abantu b'ubwoko bwose, gushika naho hari n'abasaseredoti bapfuye bazira ibanga n'ubutumwa bwabo kuko banse guhemuka. Gatatu, ivyo twebwe abasaseredoti twiyibutsa muri uyu mwaka wa yubile. Abasaseredoti dusanga ibanga n'ubutumwa. Ibanga ry'ubusaseredoti busuku ryamye rigoye. Ubu hari ibintu byinshi birigeramiye bishobora no kurifutanya. Erega tutwaye itunga mu nzabya zibunga. Muri uyu mwaka wa yubile turahamagariwe kwama tuzirikana twongera turimbura iteka twatewe n'ibanga twatoranijwe n'Imana. Kukaba nkako nta utegwa iteka ngo aritekere mu byatsi. Nitwame rero twigana Kristo w'umusaseredoti mukuru mu buzima bwacu no mu kurangurana umwete n'ubwira ubutumwa dushinzwe.
niturangurane umutima w'urukundo rwitangira abandi rudacagura, rutarondera impembo, tutadebukirwa kubera uburuhe canke abadatutahura, twigana Yezu mu butandukane bwabo. Twame twiyubara kugira ntihagire abo dutirimutsa, na cane cane abato bato. Ni naho urwaruka ruzotubonamo akarorero keza karutuma nago rwifuza kuba abasaseredoti no kuhebera Imana. Iminsi yose na hose nitwemere kugenzwa na Mutima Mweranda, we atwunganira mu magara make yacu. Twame twibuka za ndagano twaraganiye umukama mu kwatirwa mu ibanga ry'ubusaseredoti. Twame duhanurana kivandimwe, dushira imbere ukuja inama n'ingingo n'abo tujejwe gusukurira. Nitwame kandi turondera gukurikiza akarorero keza abasaseredoti imfura zacu baduhaye mu kuba abatumwa babushitse ba Yezu. Turakwiye kandi kwiyumva muri uyu mwaka wa yubile y'ubusaseredoti ni yacu, ikaba izohurirana na yubile y'imyaka 2025 y'Ekleziya y'isi yose. Tuzokwitaba rero umwete inyigisho n'amahwaniro bizotunganywa ku rwego rw'amadiyoseze no ku rwego rw'Ekleziya ishashe mu Burundi, kugira ngo twinagure, tubonereho no kunagura umuryango wa Ekleziya. Ubwa kane, ivyo dusaba abakristo muri uyu mwaka wa yubile, nk'uko twebwe abasaseredoti basuku duhejeje kwiyibutsa ibidufasha kwama tubereye iteka n'ibanga twahamagariwe mu kubaho no mu kurangura neza ubutumwa bujanye n'iryo banga, niko namwebwe abakristo twashaka kubibutsa ivyo musabwa bijanye n'iryo banga. Murabizi abasaseredoti basuku tuvuka mu miryango yanyu, kandi dusangiye ibatisimu yatugize ingingo z'umubiri wa Kristo. Turiho ku neza yanyu kugira ngo twame tubashikiriza ivyiza umukama ducishako. Twoshima rero mubitegereye mukatwubahiriza muri iryo banga, mukatugamburukira nk'abavyeyi b'imitima yanyu, mugakunda ko tuja inama n'ingingo mu biteza imbere umuryango wa Ekleziya. Turabatumiriye kandi kwitwararika kuronsa uwo muryango w'ukeneye mu kurangura ubutumwa bwawo, harimo no gutunga abasaseredoti basuku. Niko mu bihe vya none turumva hirya no hino ibivugwa bityoza iteka ry'ubusaseredoti. Turabatumira rero kwama mudusabira, ntimutinye kuduhanura no kudukebura igihe cyose bikenewe. Iyo hari umusaseredoti atosekaje iryo banga, agahombo ntikaba kuriwe gusa, kaba no mu muryango wose wa Ekleziya. Uko tubatumirira kwitwararika ineza y'abasaseredoti, niko kandi tubibutsa ngo ntimudohoke gusaba umukama ngo yame yitorera abatuma mu murima wiwe wa Ekleziya. Naho igitigiri c'abasaseredoti kavukire ciyongereye ku rugero rushimishije, baracari bake ugeranije n'umurindi wigwirirana ry'abo bashinzwe gusukurira. Ntimwigere rero mutezura gusabira urwaruka ruri mu maseminari matoyi n'amakuru, mutibagiye abari mu migwi yitorwa, kugira ngo nibumva ijwi ry'umukama ribabwira riti mbega yemwe ntumende, ntibakomantaze imitima yabo, bashobore kwishuranwa urweze n'ubugamburutsi bati ndi hano mukama ntuma. Mudukundire tubibutse kandi ko kugira ngo umuntu arinde ashikira iryo banga bisaba uburyo bwinshi. Ntahandi Ekleziya ibuzeye atari mu banyamuryango. Turabatumiriye rero kurushizaho gushigikira amaseminari yacu ategurirwamo abazoba abasaseredoti. Nihaboneka abasaseredoti benshi kandi beranda, niho namwebwe muzokoroherwa mukaronswa ibyiza umukamaha abiwe aciye ku butumwa bw'abasaseredoti, bikabashikira mutarinze gutama. Turabasaba kandi ko mwokwama mwitwararika ibikomeza ukwemera, ukwizigira n'urukundo mu ngo no mu mibano yanyu, kugira ngo haboneke abaja kuba abasaseredoti kandi bibanga ari aho bava, ntibakoroka bava mu ijuru. Mu gusozera,
Mu gusozera twashaka kubibutsa ko yubire ari akaryo keza ko gukabura muri twebwe ubukengurutsi bukwiye kwama buturanga nk'abakristo. Nivyo Pawulo mweranda yibukije Abanyatesalonika igihe yabandikira agira ati nimwame mukenguruka kuko arico Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Mu ngabirano dukenguruka ubusaseredoti busuku burahambaye kuko ariko Yesu Kristo umutwe n'umwungere wa Ekleziya yashimye gushingirako ngo aguma ari muzima muri Ekleziya yiwe. Tuzoronka umwanya wo kubizirikana mu nyigisho n'ibiganiro tuzobashikiriza muri uyu mwaka wa yubile. Tubaye rero turabashikiriza igisabisho cy'uyu mwaka udasanzwe wo kwigina yubile y'imyaka 100 y'ibanga ry'ubwo busaseredoti muri Ekleziya y'u Burundi buzugurwa ku igenekerezo rya 15 Ruhumu, ukazosozerwa kuwa gatandatu ukwezi kwa12 2025. Ico gisabisho kizohora kivugwa mu nkuka ya misa mu gusozera igisabisho rusange. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya we nyina wa Yezu umusaseredoti mukuru akaba n'umugabekazi w'abatumwa niyamabera mu ngora abasaseredoti bose, namwebwe mwese mwitwararika kubaka Ekleziya muryango. Turabahezagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bigiriwe Bujumbura kuwa 3 Kigarama 2024. Abepiskopi banyu Bonaventure Nahimana umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega ahagarariye Diocese ya Rutana akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi. Salvatore Niciteretse umwungere wa Diocese ya Bururi akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi. Gervase Banshimiye ubusa umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Yohakimu Ntahondereye umwungere wa Diocese ya Muyinga. Muraziyo Nzeyimana umwungere wa Diocese ya Ruyigi na Joriji Bizimana umwungere wa Diocese ya Ngozi ahagarariye Diocese ya Bubanza. Murakoze.